jambo twumvise kimwe bwari ahandi twumva ibindi. Muri iri jambo twumvise wenyene ahandi mbere aravuga mu majambo atomboye ngo ndijwi. Umvise rero muri izo ngeranyo zose avuga icari par raporo y'ico yezanye. Chuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Kaze mu makuru twabateguriye ayino munsi tukaza kubashikiriza guhimbaza umuvunyi w'umuhari w'abasaveri muri diocese nkuru ya Bujumbura hamwe n'umwiherero w'ababerge muri diocese nkuru ya Bujumbura no ku rwego rw'igihugu wasozerwa hariya imujejuru muri paruwase ya Jenda. Kuri uno w'Imana igenekerezo rya ndwi Kigarama mwaka wa 2025 ku rwego rwa diocese nkuru ya Bujumbura bahimbaje umunsi mukuru w'umuvunyi Francisco Xavier Mweranda abari mu muhari w'abasaveri. Ibirori bikaba vyabereye muri paruwase ya Kinindo. Ibirori bikaba vyatangujwe n'inkuka y'imisa yari irongowe na Patiri Marcos Niyonzima ari kumwe na Patiri Laurent Niragira. Abasaveri bavuye mu maparuwase atandukanye bakaba bari bahishikiye bashajije mu mwambaro wabo. Ijambo nyamukuru ry'uno munsi rikaba ryashikirijwe n'uramutswa umuhari w'abasaveri ku rwego rw'igihugu Jean-Marie Vianney Hasabamagara. Ahanini akaba yagarutse ku mugambi wa Kimina hamwe no guhimbaza imyaka 75 uwo muhari uzoba umaze mu Burundi mu mwaka wa 2028. Bati irahuba ububabwe ninde muri twese atifuza kugira habo nta n'umwe. Iryo rikaba ijambo mu ryinogore tuzoheza tubone icavuye uko kwinogora mu kwitaba akakamo tubateye. Ubundi butumwa bwa kabiri ntiburi kure y'ubu bwa mbere kuko bwerekeye yubile y'imyaka 75 umuhari w'abasaveri ushitse mu Burundi. Patiri Marcos Niyonzima akaba yahanuye abasaveri kuguma mu rukundo naho ibintu byoba bigoye. Ndabifurije mwese bandanye mugenda kukaranga k'urukundo kababere iyindi ndangamuntu kababere iyindi identite kandi ntiyibaze ngo biroroshe. Ni urugamba kugerageza kwerekana urukundo cyane kurangura igikorwa cy'urukundo kubaho we ubwami bw'urukundo muri ino si yugarijwe n'umwijima utandukanye. Isi irondera urwango irondera iryane, isi irondera gucanishamo, isi irondera kwigarurira umuntu ukure mu bwiza bw'Imana n'ukuri urugamba. Ariko urugamba muzorutsinda tuzorutsinda turi kumwe n'uwatsinze byose ari waducira inzira wageragejeho inzira ukuri n'ubuzima ariwe Yesu Kristo ukaba wacu uko tubyumva mu gitabo cy'Ibyanditswe rero imigabane 14:6. Nimutinye rero. Kuri uno w'Imana hasozerewe umwiherero w'ababerge bo muri diocese nkuru ya Bujumbura hamwe n'abari muri komite yo ku rwego rw'igihugu muri Renouveau Charismatique Catholique. Umwiherero ukaba wabereye hariya imujejuru muri paruwase ya Jenda. Merasi Ndayikeze niyo yarari adushikiriza iyo nkuru. Abagize urwego rukuru rw'umuryango Katolika w'abanaguwe muri diocese nkuru ya Bujumbura bagizwe n'ababerge b'amaparuwase kumwe na bureau isanzwe isukurira umuryango Katolika muri diocese nkuru ya Bujumbura kuri uyu w'Imana igenekerezo rya ndwi ukwezi kwa 12 umwaka w'2025 barangije umwiherero bari bamazemwo imisi muri Centre Spirituel Reine de la Paix imujejuru. Inyigisho zari zishimikiye ku ijambo ry'Imana riri muri Yohani ikigabane ca 15 ku murongo wa 16. Izo nazo zari zerekeye cane yuko abanaguwe muri mutima mweranda cane abasukurira abandi aribo baberge ko bogerageza bakaba abagenzi ba Yezu aho kuba abasuku biwe nkuko Yezu yabibwiye abatumwa biwe ati sinkibise abasuku
kuko umusuku atamenya ico shebuja akora, nabise abagenzi banje kuko ivyo nabwiwe na data vyose nabibamenyesheje. Ahandi naho akabandanya ati si mwebwe mwantoye, yamara jewe nabatoye, nabashinze kugenda ngo mwame icamwa kandi icamwa gihoraho. Parfait Nzikwikiza, berger w'umuryango katolika wanaguwe muri Mutima Mweranda ku rwego rw'igihugu, niwe yakoresheje uyo mwiherero. Yibukije abo ba berger bari muri iryo hwaniro, bari muri uwo mwiherero, ko batakira abasuku ahubwo babaye abagenzi ba Yezu, kuko yababwiye ivyiwe vyose kandi yabubahuye akabasangiza ubutumwa nawe. Mu mwuka ya misa isozera uwo mwiherero, Patiri Veniste Niyontore, umwibutsamana w'umuryango katolika w'abanaguwe muri diocese nkuru ya Bujumbura, yasozereye asaba abo ba berger kuba umugenzi wa Yezu nk'uko Yohani Batista ari nawe avugwa cyane cyane mu gihe c'ubushikiro dusanzwe turimwo, nk'uko nawe yabaye umugenzi wa Yezu. Ku bijanye na Yohani Batista, umwibutsamana w'umuryango katolika wanaguwe muri Mutima Mweranda muri diocese nkuru ya Bujumbura, amuvuga ko ibimenyetso bitari bike vyerekana yuko koko yari yarabaye umugenzi wa Yezu. Muri iri jambo twumvise kimwe, bwari ahandi twumva ibindi. Muri iri jambo twumvise wenyene, ahandi mbere arabivuga mu majambo atomboye ngo ndijwi. Wumvise rero muri izo ngerayo zose avuga icari par rapport y'ico yezanye. Niko avuga. Arazi kumenya kubaho ahari ntanyegeze ikibazo ca Yezu. Niko mazina yiwe ijwi riri kumwe n'ijambo, si jambo ijwi. Jewe icyo ntahanye nuko uno munsi ndi umugenzi wa Yezu Kristo. Kuba umugenzi wa Yezu Kristo rero binsaba kuzogumana nawe, kwama ndamufitiye akanya. Hanyuma kandi narigishijwe bikwiye, ndumva ko nzokwama ntanga ico ampaye kugira ngo igihugu ciwe gihezagirwe, igihugu ciwe kimuyage uko bikenewe. Ego nutwo duke muri vyinshi nagabanye ndabashikirije. Tugomba tumanuke mu gisagara ca Bujumbura aho tugiye kandi gusubira mu buzima busanzwe, niko no bivuga. Mbega wumva ujanye inguvu nshasha? Cyane gose inguvu nshasha no kuri inyigisho twaronse no kubw'ububasha bwa Mutima Mweranda, ndumva hari akandi karyo, ibintu bigiye kuranguka mu butumwa bwanje. Ego cyane ndashimira Imana rero. Tubajije bwa mbere nuko meze neza cyane, namaze imisi ndushe kuberekeye ubutumwa bwinshi. Ni ngombwa ko nduga ku musozi ayereye umukama akanyagira. Turayaze rero kandi twarize byinshi. Icyo natahuye nuko gusa ni kimwe, kandi muri byinshi novuga nuko ngiye kuba mushasha. Ngiye kuba mushasha, mpongeye umbeje mushasha kuko n'umukunzi wa Yesu. Ndamanutse nizanama mukama yandagije ari ijambo zoba yagira kandi rizima, kuko ibyo Kristo yanyigishije ni byinshi ashiye ku musuku wiwe Berger National, kandi ni byinshi cyane, kandi mba meze neza, nashe mfise ingufu nyinshi cyane rwose. Yego murakoze cyane. Muri buno buzima bw'ino myaka turi mu bintu byinshi bitubuza agacerere, bituza gutekana. Mbega hari ibanga mwoba mwabonye mu gacerere muri iyi minsi mwari mumaze mwipfunze? Ibanga nuko iyo ndi umusaza bwa mbere nuko neza kuba disponible mu butumwa bw'umukama. Ibisamaza ni byinshi, bidutwara ni byinshi, ariko kuma gusa no kwibuka ko n'umukunzi wa Yezu kandi ndumungere Yesu Kristo ikendagije ubusho bwiwe, nigezwa kuba mu ijambo.
kuba mu ijambo kandi ngakora ico ngirijwe gukora kandi ngavuga hageze kandi ngaraba ko vy'ukuri ubutumwa Mukama yampaye vy'ukuri ndabukora nk'uko navyemeye kandi nuko ndabitegerezwa. Nshuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Ndabakengurukire mwebwe mwese mwakurikiranye ano makuru. Shimire na bagenzanje bamfashije kuyatororokanya. Olivier Ntwari nabashikirije, tukazosubira mu yandi makuru yo hanyuma. Gira iteka.